Kwisi dushobora guhisha ibintu byinshi, dushobora gukora ibintu byinshi mu ibanga rikomeye cyane, ariko hari ikintu kimwe cyonyine udashobora guhisha, ni cya gihe cy'umunezero, cya gihe umutima ufise aho uterera. Inshuti mukunzi kugira G5 Media, nkunda ndakuramutse aho uri hose, nizera yuko uri munda marembe. JM Love mwarimu, ndashima Imana meze neza, amahoro ni yose, ndetse kuba nkihumeka byo n'ibyo bintu bya mbere nshobora gutuma mfukama nkatazira Imana, nkashima Uwiteka kubera ko iba yandinze. Neza ko namwe aho muri hose Imana yabandindiye, naho ibibazo vyovyo dukuma duhura navyo nk'abana b'abantu, ariko byose biraza bikanadusiga bikagenda. Ngo rero ntukiganyire, ntukihebe, ntugate icizere cy'uko vyaba vyanse mu buzima ubu canke buriya, kubera ko ibintu byose ni ku isaha y'Imana. Nkundira mbanze ndakusabe ugire subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango, dukomeze kugira umuryango munini, ariko kandi nongere ndagusabe gupartager ikiganiro cyacu kugira ngo mugenzi wawe nawe amenye G5 Media, mugenzi wawe amenye no makuru, ndetse nawe abwiye mugenzi wiwe, mugenzi we nawe abwiye mugenzi we, kugira ngo amahanga yose amenye neza yuko turi hano kugira ngo tubahereze amakuru aya canke ariya, muri ibi canke biriya. Natanguye mvuga ati ibintu dushobora kunyegeza byinshi, ari ibintu udashobora kunyegeza bivanye n'igihe amarangamutima y'umuntu yabaye ndanse ndetse yarengeranye, kandi ngo nta kintu cihisha musi y'izuba, byinshi birangira binyegurutse. Uno musi ngomba mvuge kuri Albert Nduwayo ndetse na Ornella Mutoni. Bano babiri n'abantu basize abantu muri kabaza, ariko kandi tuguma twibaza ati peut-être byaba byaravuye mu nzira, ariko uko ndabibona bishobora kuba atari ko vyagenze. Benshi murabizi ukuntu vyagenze hagati yabo kenshi, yuko habaye ikibazo cyo kutumvikana mu gihe giheze, ndetse biravuga ko bari baranavanye mu mikorere y'akazi, umwe wese akaja inzira yiwe, ubundi akaja inzira yiwe, ari naho Mutoni Ornella yaje kugururira YouTube channel yiwe, atangura gushirako amafilm uno musi, ndetse akaba ariko arakora film yitiriye Save the Date. Inyuma y'ico gihe Ornella vyaje kuvuga ko ari mu rukundo na Chris Izo, urukundo ubona neza yuko rwari rushushe pe, rwari rushushe. Munyobaza kutwereka ko yari film, ariko amakuru yo kwizerwa nayo nari mfise nuko même si hariho film bakoze, ariko vyanyavyo barya abantu yari couple. Inyuma yo kubona neza yuko Izo Chris ngo yoba yarajyaga Ornella Mutoni, arono yoba ndagasubiyemwo ngo yoba yarajyaga Ornella Mutoni, kubera ko inyuma yaho yaje kwerekana umukunzi wiwe abicishije kuri kinyamakuru kimwe mu binyamakuru biri hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse aranemeza neza yuko ari we mukunzi wiwe, ari we ndetse yiteguye kuvuga ko mbabwira ubugeni nawe. Twese twasigaye mu rujijo turavuga ati ibi ni biki, ese bariko badukinira ibiki, kubera iki akanya gatoyi cyane Izo Chris yoba atangaje uwundi mukunzi, kandi koko tuzi neza yuko yari kumwe na Ornella Mutoni. Habaye iki, bimeze gute? Nitwabitinze ko turikomereza. Ico gihe cyose Albert Nduwayo yari ngaho apowesheje, atekereje, ndetse ubona neza yuko atakiona kimashaka kuvuga kuri Ornella, atakiona kimashaka kuyaga kuri we. Twaje kuronka amakuru yuko Albert Nduwayo afashe Ornella amusubiza muri G5 Media, ndetse basinyana amasezerano y'akazi nk'umukozi n'umukoresha wiwe. Bino bintu rero bimaze kuba vyagaruye kandi ubucuti bwa hafi bwa Albert Nduwayo na Ornella Mutoni, ariko ubona neza yuko atabirenze, bahurira kuri tele bagakora hanyuma bagataha. Amakuru rero yo kwizerwa y'indani fise bene data, amakuru yo kwizerwa y'indani fise. Muri ca gihe Albert Nduwayo adasiba kuvuga yuko we na Ornella Mutoni boba batwenga co kimwe, we na Ornella Mutoni boba bakundana vyanyavyo koko, urukundo ubona neza yuko ataburyarya rurimwo. Nico gihe nanje natoreye ko ibimenyetso mwibanga rikomeye cyane, kubera ko ivyanyegejwe vyaranyegurutse.
biciye ku muntu yivye amafoto yanyegejwe ya Albert Nduwayo na Ornella Mutoni ariko aramuterera ivi mwibanga rikomeye cyane, amafoto ubona ko atigeze agaragara kandi atari y'uno munsi nkuko ndayibona, ndetse nkuko post yabivuze. Ngerageje guhisha uwabimpaye kugira ngo mishe ntazagire ikibazo ejo canke hirya y'ejo, ariko ukuri nguku hari kuri Saint Valentin aho Albert Nduwayo na Ornella Mutoni bakora kino kintu, ndetse Albert Nduwayo arafukama aterera ivi Ornella Mutoni mwibanga rikomeye cyane, amuhereza ishugwe, ubona neza yuko ishugwe ryari rishajije. Ano mafoto ndikwibaza impamvu yanyegejwe. Albert Nduwayo guterera ivi Ornella Mutoni bivuze iki, mu gihe ubona neza yuko urusaku runugwa ruvuga kenshi yuko Albert kumukunda Ornella atari igisabo, ari itegeko kuko amukunda kubi. Amakuru mbarirano arutwa nayo wibwiriwe na mwene yo canke ayo wiboneye. Ibi namwe murabibona, murabona neza yuko atamikini rimwo, ndetse murabona neza yuko uko biri kose bano babiri atabugenzi busanzwe gusa bwo buhari. Ariko icyo nifuza gukora jewe ni kimwe gusa, ndifuza yuko nokora appel direct kwa Albert Nduwayo kugira ngo tuvugane nawe, tumuyagishe, tumenye byinshi kuri zino foto. Akunzi ba G5 Media mugumane nanje, ntacyo ntazokora hano kugira ngo ndabahereze amakuru ari ku mwanya. Turi kumurondera Albert Nduwayo, tugirirwe Imana twitaba. Turashagerageza kurondera, ntabwo ari itaba, Imana idufashe kuko arashare mu gitondo cya kare, ashobora kuba ataravyuka. Yes, hello. Amahoro cyane. Yego, mwaramutse neza? Ariko ndindukiye Aje mu mbabare ndabavyuye nyene, umugabo n'uzinduka karakaja gupaga sakiri mapema. ntashibiri z'amashuti yacu, ntashibiri maze bisi ntahijoro rwose. Sasa baramunakane nabashize mwihangane cyane, ariko kandi ntabwo ntinda kubavugisha cyane, nakantu gusa ngomba kubibariza gatoyi. Twararonse umwanya wo kuyaga, ariko ntitwageza dushika cyane cyane vyimbitse ku gusubira gukorana kwa Ornella Mutoni na Albert Nduwayo, mu gihe atigeze abivuga ko cyane inyuma y'igihe batari bakorana agasubira akamuhereza kontra. Ubucuti bwanyu buhagaze gute? Uko je kuvuga nawe urumva kuvuze ngo nasubira ngo ndamuhereza kontra, ubucuti buhagarariye gukorana none. Ubucuti buhagaze gukorana gusa. Sinasubiye kumukonsa kuko sinigeze ndayimaka. Ariko hari ukuntu hagabanutse vibe yo gukorana namwe kuruta uko vyari biri imbere, ndetse bivugwa neza yuko ari ku mpamvu y'ukuntu mwanugwanugwa yuko mwa muri mu rukundo, mwamuvuga ati reka base dutume tujya kure na kure, umwe wese tuze duhurira mu gikorwa gusa bisanzwe kugira ngo twime amatwi abantu. Ariko kuba byoshika umuntu kamara n'amezi 2-3 atari kakina ari umukinnyi bivuze kubera bivana igikorwa runaka uri kurakora. Ayo mpamvu benshi turatunanirwa, hari umuntu yikina muri team azi ngo nta gikorwa na kimwe ntobonekamo, nta gikorwa na kimwe boshira hanze ntari. Ariko iyo bikunanira no kumvika mu sinema, ugasanga simba igikino hashitaba abandi bantu runaka. Rero bizuko sinema ni mureka kuyikora, ariko ujya nawe akabari ngari izindi sinema zije nawe agasubira akabandanya, nawe nturiye nuko wamuhagaritse kabisa. Ariko rero amakuru dufise ndetse twifuje ko turongera umuco na yuko Albert Nduwayo yoba yakoreye surprise Ornella Mutoni mwibanga rikomeye cyane bikanyegezwa, akamuterera ivi kuri Saint Valentin. Kuno kuri ukuvuga kwiki
nawe uri baraguza niyo bikuye oya nshatse kumenya ukuri gusa n'amakuru avugwa n'ushaka kumenya ukuri ko bikura nyine ibyo byemezo babifise mumba ibintu byinshi nshaka gusa kumbwira yuko koko vyoba vyarabaye niwe nemera kimwe batako bitabaye ntabwo vyabaye amafoto rero yasohotse mfise ngaha ufukamiye Ornella n'ishukwe mu ntoki iyo bari montage canke vyari biki ayo mafoto yakuye rero iyo turi mu kazi dukora vyose ariko kandi twifuza ukuri gusa se ngombwa tumenye tuvugiye amafoto yavuye ariko n'amafoto baraneza yuko bisa nuko yasohotse mu ibanga rikomeye cyane ko nagerageje kurondera hirya no hino ku mbuga zabo zose nta na hamwe ndiganda yabona nzobanza ndayarabe kuko general yarabifitanye amafoto menshi kuva ko tumaze imyaka myinshi dukorana imyaka nibaza inyuraba nk'ine narenga 3 iyo myaka rero gukorana n'umuntu mu kazi kandi ka sinema haba hariho utuntu twinshi bagiye murahurira mutuza surprise amasene menshi runaka ashobora gutuma mwifotozanya ukuntu akabitewe n'igikorwa muriko murakora rero ayo mafoto nitayabona ngira nzovyiga ko ndabe menye tinayabyari oya koko uko biri kose n'amafoto ya Saint Valentin nayo kuri Saint Valentin kubera ko ukuri ndagufise ndetse naho nakuye amakuru I think yuko ari ahantu hizewe cyane kandi uraneza yuko hatobeshera bendo wayo bivanye no kuntu ari hafi na hafi n'aba bantu amafoto mwari mwambaye imyeru mwese iruhande y'imodokari yawe ivi wafukame kabisa ishugwe hejuru mu kirere abere no duce ku ruhande aya mafoto ndazi kuyazi tugize ukuri ikintu kimwe coco kandi umenya nuko kuva duhuye na kandi gukorana amasevante amaze guhaca yibaza ko arenga 3 canke 3 amaze guhera niyo bishobora kuba ariza kimenyana ngira ushuhi bonde ngira ngasanga narabikoze kugira ngo hinde mandi ashobore kugira ndawumbe mandi ashobore muri team neza canke ushaka kumwibagiza izo Chris kugira uko umutima wiwe uwinde akwe basa kwemera ko umutima ugasanga no riko niyo mpamvu ndazibona nzobwira ko ndabe amaze kuyigisha izi yavyo ariko zimva ko aya masayijiro nyene niba raja ku murongo gusa ndavyibuka neza izokora uko biri kose je ngomba kumenya ukuri cyane mu gihe vyoba binkundiye ese Ornella aziho izi foto ko mwazifotowe urikurambaza ngo nawe mwazi foto ko mwazifotoje kandi najuganje bikora zibaza naje narazimenya kwishuri nawe bivugane biboneka neza ko babafotoye ata makuru ufise minzi yuko izi foto nta niza akazi ni foto wana neza yuko zafotoye biciye mu kuri nibaza hari kusa bizova dusangiza akazi kazi dukora byinshi hariho n'ibintu byinshi usanga abantu bazibona kamurakundana kandi mugakundana mu rwego rw'uze bakadi mu rwego rwo gukundana kujya gusanga abantu bazibaza ariko kubera akazi kabisaba ko ugira izo sete zijanye correcto sikirenga ikirenga yes connection zalizanse nako nagerageza kugira ngo nkubite hano Ornella mutone ngo wowe ntaranavyuka ndabona ko nawe nyene petite barayarushe nimba mwari kumwe muri shooting ego twari kumwe arona shooting yatuje ubunyene rero ndako ndavuga ati umuntu bamukorana urumva umuntu
kuza ziri amasena muri mwe abakumwerekana kumukundana bitewe n'inyigisho runaka mushaka gutanga ugasanga nyine muteza kuri babona aho mukundana. haravuga neza yuko mutubesha kenshi mubicishije ngo ni filme ngo ni mu kazi kumbe vyanyavyo inyuma muba mubirimwe bano bantu hamwe cyo vyoza kugaragara neza yuko amafoto yo kuravuga yuko utayazi iyo barayukuri vyo bari vyanyavyo urumva neza ko uzoronka ico wisigura imbere yisinzi ry'abantu bizo ryamenye ano makuru. Sinda ko bari vyanyavyo kubera ko sinogibeshera ndabone ariko sinibaza ko bisubenganzira kumukorera ibintu bikurambaza mu mategeko bituko ndabisubugo ndabisumugore n'abana rero hari akarimbi hari ibyo ntemerewe kurenga ko hari ibyo nukora usanga birasambuye kandi amategeko y'Uburundi ntiyemera ko ugira abagore babiri ari nayo mpamvu wasanga banabiyumvisemo tukimenyana ndabwiye cyane ariko ayo atashobora kubindikira bitaba amategeko y'isi n'ay'ijuru. Urumva ko rero hamaze kuba hari ikintu gituma mu mategeko cyemerewe sinibaza ko ivyo bintu babikunze kuko urenza amategeko urahanwa. Rero je neza amategeko ushobora guhanwa ku rwego rw'amategeko y'isi n'ay'ijuru. N'umukunzi kanje nsanga ngo nawe munzu nyina kampana akanye kubona yarampaye kumbera mama abana banje akabiheba bintu n'ubona mushi ati ndafise umuryango ariko ndamukunda runera vyanyavyo. Ndibaza yuko ushaka kuba bya sinema kabisa. Reka ndabashimire mbaze ndabareke muje mu mirimo ariko ano makuru nzoyarondera ukuri kwimbise vyanyavyo kugira ngo tunaye petetse twanabonana ninagira ubwiba kujyo guhura namwe nzoyabereka kugira ngo musigure ico mubona kuko mvuze ati ntayo tuzi. Mboje ndibako kurura amajije amafoto ndabona bo nizeye ko tari bya bintu byo telefone umuntu umushira mu kiganiro utanyibajije niba uko bari kurabaza kugira ushobore kuzumenya ingene ibiganiro nimba uzoga udatukora ikiganiro cyane nta mukora ikiganiro bimubaze tubirika duse breve tuzoragene tubivuga nizeye ko tari bwabere ariko nubwo mu kiganiro nibaza amajambo arenze nuba navuze nubwo naraye ryamye umugabo ajyama hano nubwo nayi iyo mawuri normal sinibaza ko ari byo banavuze bitari normal cyangwa bitari meze neza kabisa. Gendeze neza ko kuri G5 media ari ahantu hadashobora guca makuru yisakusa ko ari ahantu haje makuru yizewe atohozwa neza. Ni nayo mpamvu mvuze ati ngomba gufata umwanya nkabegera kubera ko nubundi bari kure ntibayaga tuyage namwe swat mwese muri hamwe kugira ngo turonke umuco uramvuye wa bino bintu ata kuca hirya no hino byo babihari canke gushikuza. Ikibazo twemera ko tubari kugira umuco abavuzi bacu umuco abafana ushaka kuba umuco ukwiye mu munsi ariko ikaronko ukwiye kabisa. Murakoze cyane muge umunsi mwiza mbere ndwaye. Asante. Ego nuko murabyumvise neza yuko reje kuyaga na mbere ndwaye ndetse tuyaze byinshi ariko yagerageje guca hirya no hino nkuko umenga nta makuru afise kuri bino bintu ariko ugerageje kumwumviriza neza wumva neza yuko hari ikintu kinyegejwe tutarasobanukirwa neza kuko mu ijambo yavuze ijambo rikomeye avuga ati nubwo ndamukunda runera vyanyavyo ariko ndafise umuryango igihugu nikinyemera kurongora abagore babiri ndetse n'umuryango n'umugore wanje byo bitumye ngenda gusambura kandi ari umuntu nubakanye nawe mu mategeko. Rino jambo ngerageje kuryumviza ririmo akakode kanini cyane but
nk'umukunzi wa G5 Media, nk'umukunzi w'ibikorwa byacu, jya muri commentaire utubwire ese wewe bino bintu bivuga kwiki, ni ikihe kintu ubona cihishe inyuma batariko baratumenyesha nk'uko nanjye ndabibona. Ese nawe urabona ko koko hano hantu hoba hariho suspect canke byo bari bisanzwe gusa nk'abantu basanzwe bari mu mwuga umwe? Ndarindire commentaire yanyu, ariko kandi ndabibutsa kandi ko mugomba kugira subscribe kugira ngo dukomeze kwagura umuryango. Hari benshi muri abi biganiro ariko mugasiga mutagize subscribe. Ndifuza neza yuko tuyikora kugira ngo dukomeze kwagura umuryango. Iyo mbona ko biharo bya subscribe ko yaduka, mba numva nishimiye ko mba numva neza yuko koko mu nkunda, koko mu nkurikirana. Ubwo rero nta mpamvu yo kutanezereza namwe, ndabasabye mu mpereze umunezero nkwiriye, kubera ko nibwo bufasha ndabakeneye ko. Ndabakunda cyane, Imana iborohereze ndetse muroranirwe mu mirimo yanyu. Ciao ciao.